ehera kuyavugwa mu ihembe rya Afrika. Amakamyo abiri atwaye ibikoresho byo kwa muganga yarashitse mu ntara ya Tigre muri Ethiopia ejo ku munsi wa kabiri. Ni imfashanyo za mbere mpuzamakungu zashitse muri iyo ntara kuva leta ya Ethiopia n'inteko za Tigreya basinye amasezerano yo guhagarika intambara mu ntango z'uku kwezi. Amakamyo y'ishiramwe ritabara imbabare Croix Rouge yatanze amatoni 40 y'ivyankenerwa mu buvuzi birimwo imiti hamwe n'ibikoresho byo kubaga imakere ni ku mugwa mukuru w'intara ya Tigreya. Nta mfashanyo mpuzamakungu zari bwongere kwinjira muri iyo ntara ziciye mwibarabara kuva mu mpera z'ukwezi k'umunani. Mu ndwi iheze urongoye intumwa za leta ya Ethiopia mu biganiro by'amahoro Redouane Hussein yavuze ko abanyagihugu muri Tigreya bagiye gusubira kuronswa ivyankenerwa byo kubaho mu buzima bwa misi yose. Nayo ejo ku munsi wa kabiri umushikiranganje wa mbere wa Ethiopia Abiy Ahmed yavuze ko leta yiwe yiyemeje gushira mu ngiro amasezerano yumvikanywe ko yo guhagarika intambara. Umuvugizi w'igisata ca ONU citaho ibifungurwa arico PAM yabwiye ijwi rya Amerika ko ishiramwe ryabo ryo ritarasubira kurungika imfashanyo muri iyo ntara ya Tigre aho ibifungurwa bisa n'ivyarangiye. Ku mugabane wa Afrika kandi ni muri Nigeria, igipolisi muri leta ya Imo iri mu buraru mu manuko bushira ubuseruko bw'ico gihugu kiriko kiratohoza ku bakoze ubwicanyi. Ni nyuma yaho abagabo bitwaje inkoho bo mu muhari w'abiyonkoye bo mu ntara ya Biafra barashe bakica umutware wo muri ako karere bamwicana n'abandi bafasha biwe batatu. Uwo muhari warahakanye kwagirizwa ibitero muri iyo ntara ibyo abategetsi begeka ku baroberi. Ubwo bwicanyi bwo ku munsi wa mbere bwabaye mu gihe sentare muri Nigeria yatesheje agaciro ibyaha by'iterabwoba byagirizwa umukuru w'umuhari wabo biyonkoye. Ejo kuwa kabiri perezida wa Nigeria Muhammadu Buhari yaraneguye ubwo bwicanyi bwakorewe umutware w'ako karere acasaba igipolisi gukora amatohoza. Hagati y'ukwezi kwa gatanu no kw'icumi umwaka uheze abategetsi bavuze ko abantu hafi 175 barimwo abasirikare, abapolisi hamwe n'abasivile aribo bishwe mu bitero muri iyo ntara. Washington, ijwi rya Amerika. Muyavugwa hanze y'umugabane wa Afrika, Uburusiya bwaragavye ibitero kuri Ukraine ejo ku munsi wa kabiri. Ibitero vyatewe mu ntara 10 zitandukanye zirimwo n'umugwa mukuru Kiev. Ni nyuma yaho mu ndwi iheze Ukraine yigambye ko yigaruriye igisagara gikomeye ca Kherson. Ivyo bitero vy'indege vyatewe Ukraine uhereye mu buseruko gushika mu burengero bw'igihugu, byaguye ku nyubakwa z'amasoko ntanganguvu hamwe n'izindi nyubako zirimwo amagorofa abamwo n'abantu ku mugwa mukuru Kiev. Umuntu umwe niwe yatangajwe ko yahasize ubuzima. Amasanamu ya video yafatiwe i Kiev n'umwe mu bafasha ba Perezida Volodymyr Zelensky yerekanye inzu y'amagorofa 5 iriko iratokombera. Umukuru w'ico gisagara Vitali Klitschko yavuze ko amagorofa 3 yatewe ariko ko hari zimwe muri misile z'Uburusiya zakorowe. Ibari muri Indonesia hariko harabera inama y'ibihugu 200 bikize kuruta ibindi kw'isi. Umuhanuzi mu bijanye n'umutekano mu biro bya Perezida wa Amerika White House Jack Sullivan yaragaye ibyo bitero by'indege by'Uburusiya. Nawe Perezida Zelensky ejo kuwa kabiri yavuze ko guhagarika intambara burundu bizoshoboka ari uko Uburusiya bukuye abasirikare babwo bose muri Ukraine. Washington, ijwi rya Amerika. Ahandi havugwa ibitero ni mu karere ko mu buseruko bwo hagati. Abanyesirayeli 2 barishwa abandi 4 barakomereka bikomeye mu gitero cyakozwe mu ntara ya Jordania
hari ejo ku munsi wa kabiri. Abategetsi bavuga ko uwakoze ubu bwicanyi ari umunyepalestina kandi nawe yahavuye araswa aricwa. Igisirikare ca Israeli cavuze ko uwo munyepalestina ubwa mbere yateye abo banyisirayeli aho bari ku rwinjiriro rw'ahari amahinguriro yaciye yunguruza mu kanya hafi y'ahagurishirizwa peteroli ya esanse y'imodokari, abona gucumita n'imbugita abandi bantu imbere y'uko yicwa. Nta muhari w'abagwanyi bo muri Palestina wemanze ico gitero, ariko umuvugizi w'umuhari Hamas nawe nyene yavuze ko ari igitero c'ubunyamaswa. Imishamirano hagati y'igihugu ca Israeli hamwe n'abanyepalestina muri iyo ntara ya Cisjordania no mu buseruko bw'igisagara ca Yerusalemu imaze guhitana abantu batari bake bashika kuri 25 bishwe ku ruhande rwa Israeli hamwe n'abandi barenga 130 bamaze kwicwa ku ruhande rwa Palestina aho umwaka ugeze ubu. Aloyizi Bigirimana urakoze kutugezaho ayo makuru yo hirya no hino ku isi. Nshuti zacu mukomeje kumva radiyo ijwi ry'Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Mu Rwanda turi kuri FM 104.3, naho mu Burundi muradukurikira ku mirongo migufi metero 25, 31 na 41. Aha mu Burundi leta irashinja abacamanza benshi kurya ibiturire. Turabona twese yuko abenegihugu badatekanye mu bijyanye n'ubutungane, barababaye, bararushe. Urabona ko imitima yabo yababajwe n'iby'ubutungane. Uyu ni umushikiranganji w'ubutungane w'u Burundi Domine Banyankimbona. President Uhuru Kenyatta ejo yari mu ruzinduko rw'amahoro mu burengerazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Urukiko mpuzamahanga mpanabyaha ruhoraho CPI rufite umugambi wo gutangira gukurikirana ibyaha bikorerwa abana. Izi ni ingingo z'amakuru twabateguriye arambuye, ni mu kanya gato cyane. Ntimujye kure, muri kumwe na Thomas Kamirindi. Amakuru yo mu biyaga bigari tuyahere mu Burundi. Umushikiranganji w'ubutungane Domine Banyankimbona yemeza ko abacamanza benshi barya ibiturire. Avuga ko bituma inzirakarengane nyinshi zisanga mu mabohero. Ibindi kuri iyi nkuru na Eloge Wirika neza ukorera mu biro by'ijwi ry'Amerika i Nairobi muri Kenya. Muri no minsi umushikiranganji ajejwe ubutungane kagendera intara zitandukanye yumviriza ibibazo by'abitura za sentare. Imbere yo gutangura kugendera intara mu ndwi heze yari yasohoye urwandiko rugenewe abakuru b'amasentare na za parake. Domine Banyankimbona yababwiye ko biteye isoni ukuntu amabohero menshi abogabogamwo umurengera w'abanyororo kandi abenshi batari bakwiye kurungikwayo. Avuga ko ivyo bituma leta ihatakariza uburyo bwinshi bwo kugaburira abafungwa, kubaronsa imiti, ukubunguruza n'ibindi. Aho yahereye mu manuko bushiye uburengero yaragaye cyane inyifato z'abacamanza bafata icyemezo cyo gufunga abantu bagirizwa ivyaha bito bito birimo amadeni kandi bo baretse bakaguma bidegenza maze bakishura umwenda batari mu buroko. Kuri wa kabiri no gatatu umupatoni Banyankimbona ariko agendera intara za Cibitoke na Bubanza mu buraruko bushiye uburengero bw'u Burundi, ahura n'abategetsi kuva ku nzego z'ibanze kugeza ku rwego rw'intara, abajejwe umutekano hamwe n'abo mu gisata cy'ubutungane aramutswa. Yemeza ko mu gihugu cyose abanyagihugu baruhishijwe n'ingendo mbi y'abacamanza yo kurya ibiturire no kudindiza imanza.